severe uriko urapfukura igisebe canyegejwe kandi kitavuye. Ivyo umugwi severe umaze kwereka abarundi biravuga kandi birivugira. Mu mwaka w'2024 umwaka uza nivyashoboka tukaronka uburyo umugwi severe uzotangura gutohoza ku bwicanyi bwabaye mu 1988 ivy'abarundi bita ubwicanyi bwa Ntega na Marangara. Tuvuga tuti ubwicanyi bwa Ntega na Marangara kuko bwaratandukiye ayandi makomine atari muri Kirundo atari muri Ngozi. Turamaze kuronka inkuru za mbere. Mu mwaka w'2025 amatohoza kuri Ntega na Marangara atagoranye umugwi severe wiyemeje gutangura amatohoza yerekeye ubwicanyi bwabaye mu 1991 hamwe n'amakuba yose yakurikiye igandagurwa rya Nicubahiro umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior muri Gitugutu 1993. Ayo matohoza yose asaba ubwitonzi, kumviriza ababibonye, ababikoze bakiriho n'ababikorewe. Ayo matohoza adasanzwe asaba kwiga no gusesangura amabi yose yabaye mu bihe vy'ingwano yaciye ikurikira igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Nk'uko namwe muvyibonera amakuba yahekuye igihugu ni menshi. Ico twosaba abarundi bose ni ukumva kandi bakamenya kukuri ariko kuzokiza Uburundi. Ikindi twosaba abarundi ni ukumva kandi bakamenya kw'abana b'abicanyi namaze kubivuga batohorwa na rimwe ivyo abavyeyi babo bakoze na kare. Abakora ayo marorerwa ntibabanza guhanuza abana babo canke abo bubakanye. Umugwi severe wosaba abarundi bose ukwihangana, kutohoza ivyanyegejwe imyaka 50, 60 canke irenga n'akazi kadasanzwe. Kumva no kumenya ivyabaye mu muzo w'abazungu mu Burundi, kumenya neza ingene ivyago vyahekuye imiryango kuva mu 1960 gushika mu 2023, ingene vyateguwe, ababiteguye, ababikoze n'ababikorewe. Ni inzira nziza ifasha abarundi kumenya kahise, ikongera igasambura ibinyoma vyakwiragijwe mu gihugu cacu no mu makungu.